turi mu kwezi kudasanzwe. Kubwanje no kwezi kudasanzwe kuko no kwezi tugiye kuvuga amabanga atuma ijuru ritwishimira, amabanga atuma tutamaramaza ubwami bw'Imana. Ari ubwoko bw'abantu nkunda kandi nico namatiko ndasaba Imana, nabo Imana ivuga ngo ntiyamaramazwa no kwitwa Imana yabo. Ku umuntu yoba afise izina ry'uko yizera Kristo ni byiza, mugabo kuba ahantu Imana ishinga intayi ikavuga ngo simaramazwa no kwitwa Imana yabo, nuko umuntu aba yatahuye urundi ruhande rundi rw'ivyo twita imibabaro. Rero uku kwezi naratanguye kuwa gatanu tuvuga ibijanye n'ikicigwa tugiye kubamwo kuno kwezi, umubabaro uhindurwa umunezero. Mugabo mu Congereza tubivuga neza ni n'urugendo rwo kuva mu mubabaro twinjira mu misi mikuru. Rero uyu munsi ngomba sangire namwe amabanga amwe aro twari kumwe ejo muri bureau, arambwira ngo uku kwezi kuzodusiga turabajenero. Nico cifuzo ciwanje, amen, kubatuturira kugira mushize kwama cyane kandi kubabwira vyose bigize umwagazi wa Pasika. Rama jamunza kuba ndakoresha bisaba kuba umuntu wimwe mugira ngo umvice ndiko ndavuga. Umwagazi wa Pasika wari umwagazi utandukanye n'indi misi yindi, aho bashobora gukoresha iyo myagazi cyangwa kumbure ibindi bitungwa bindi. Umwagazi wa Pasika wari ufise ingingo ngenderwako zatangwa n'ijuru, kuryo uwo mwagazi wa Pasika wateza kuba umwagazi uribwa wose fully, ataki na kimwe basigaje. Hari gihe umuntu aba yumva womengo hari ivyo umuntu atovuga, mugabo rimwe na rimwe ivyo batakubwiye vyo kurukeneye kumva birashobora kuba ari vyo ukeneye kugira ngo uzoshobore gushika Imana yavuze kuzoshika. Witwa John Knox yaravuze ikintu gikomeye, yavuze ngo spare no arrows, ngo n'épargne aucune flèche, ntagire umwampi n'umwe usiga, kuko imyampi yose ufise mu mutana wiwawe irafise ico ijejwe gukora n'iki ishobora gukora. Siriko muri kumurusha ndiko ndavuga. Rero ngoma ndabajane muri no rugendo, mugabo cyane narinzi ko nza ndavanga vuga suffering and suffering, mugabo numvise cyane igice cyambere no vuga the hidden mysteries, amabanga komeye anyegejwe inyuma y'umubabaro. Aho umuntu iyo tuko turavuga umubabaro nk'ubuno dekara nkavuga ugiye kuva mu mubabaro winje mu hevya by'umunezero, amamenoro nkangaha yo bateye ubwoba. Mugabo ngomba kandi utahure urundi ruhande rundi rw'ivyiza biri ruhande y'umubabaro. Niho hantu uyu munsi ngomba, si uyu munsi gusa, iyi misi ya mbere ibijanye n'umunezero nzobivuga ndiko ndaheze, mugabo ubu ngomba nimba indani kubijanye n'iki kintu cyitwa umubabaro. Aho abantu bari ko barumva buno butumwa n'abagiye kudukurikirana kumbonesha kure bagiye gushima Imana kubw'ibihe by'umubabaro nkuko tuza kwibona mu mwanya. Okay, reka mpere kuri ino ngingo ngenderwako yempe. Negeje gutegura mu buryo bwa projection kugira ngo kameme ngume mu mutima. It's purposely ordained by God to take you to another glorious rank and shift, to continue lighting the path of mankind. Ubundi ibijanye n'ivy'umubabaro nivyategetswe n'ijuru kugira ngo usobore kutuganwa ku yindi ntera ifise ubwiza burenze ubwiza umaze kubona muri kahise, kugira ngo ubandanye umurikira mu nzira z'abantu cyane mu nzira z'abatuye isi.
iki kintu ni ikintu gishobora gutahurwa ndetse no gukundwa n'abantu bamaze gukura. Niza neza ko abantu bafite muri kino kibanza bamaze gukura, kumva ko Imana yokodona umubabaro mu buzima bwacu just kugira ngo dushobore kuduga ahandi hantu umuntu akavyakira. Ni gake abatarakura ivyo bavyumva canke babitahura. Mugabo ubwame shaka mwumve yuko ibijanye n'ibihe vy'imibabaro si misi yose Satani ari utera ivyago. Uru n'uruhande rumwe rutuzuye rw'ubutumwa bwiza. Mumbabarire abakana preachers bakunze kuvuga Imana si misi yose zo gukura mu mabaro. Si Imana idukura mu mabaro gusa aka kantu mugasurinye, ni Imana twinjiza no mu mabaro. Imana ishobora kudukura mu bihe vy'umubabaro, ni n'Imana ishobora kudutwara mu bihe vy'umubabaro. Amen. Numva y'abantu n'abantu sinigomba ko muranyumva. Ntunyiyatande koko uyu munsi nje kubwira yuko Imana igiye gukura mu mubabaro, kuko hari igihe bitoba ariyo ntumbero y'Imana yo kuva mu mubabaro. Ni nk'ivyo kurya baza kugaburira abantu, ubibabariye kubera ukungene biriko birababazwa bitarasha, biraza guteza ibibazo abantu. Abantu bavuye ku musaraba igihe cyo kuva ku musaraba kitaragera, abantu bavuye mu bugaragwa igihe cyo kuva mu bugaragwa kitaragera, abo bantu batera ibibazo abantu. Icyo Imana igomba kandi ishaka nukiheza ico yatanguye gukora muri wewe. Kandi ugiye kuraba ubuke bw'umuriro ntibuhisha ivyo kurya. Ivyo kurya bihishwa n'umuriro mwinshi. Siriko muri ko muranyumva. Ubuke bw'ibibazo n'ubuke bw'inkomezi zawe muri kazoza. Nico kituma nanditse ngo it's purpose. Ni ikijuru ryategetse, ni ikijuru ryashyizeho, ni ingingo ngenderwa ko. Listen, mu bintu namenye kandi gushika uyu munsi bimpagaritse, ndakunda ibihe vy'amachallenge. Ndakunda iyo abantu bariko baranchallenginga, ndakunda iyo abantu bariko barambira ko bitazokunda, parce que ivyo nivyo ofete bimpa gukorera muri maximum possible y'inkomezi mfise. Ariko tutazikoresha zose, igihe numva ko basubiye inyuma abo twari turi kumwe, that's when ico gihe niho mba mwiza, ico gihe niho nkomera. Munyumvirize neza, sindi umuntu yateguwe n'Imana kwa mafise abantu yishimikije, ndi umuntu yateguwe n'Imana no kuba ntafise abantu nishigikije. Kuko namenye neza yuko kugira mbandanye nongereza umuco w'icaka ciwanje, I have to pass, ntegezwa guca muri ivyo bihe. It's purposely ordained. Acte 9 verset 16. Hejuru kuri 15 n'umurongo uryoshe, aravuga ngo uyo muntu nikintu nitoranije, that man is my chosen instrument. Ivyo biraryoshe, mugabo ndakunda ipakti ya 16 ikivuga ngo I will show him how much he must suffer for my name's sake. Imbere yuko abigikoresho cy'icubahiro giteye ubwoba, Imana ivuga ngo ntegezwa kubanza kumwereka uburyo abwirizwa kubabazwa kubw'izina ryanje. Imibabaro Imana yemera ko tubamo, hagataho yemera ko tubamo, swati tuyitewe n'umugwanizi canke tubitewe nayo, kuko hari imibabaro itategwa na Satani, itegwa n'Imana. Usomye neza Bibiliya yiwawe, inda ya Hana ntiyazibwe na Satani, inda ya Hana ntiyazibwe n'abadayimoni, inda ya Hana ni Imana yari yarayugaye. Hari abantu ivyo barimo ni Imana irikira bitera. Nakaga gakomeye iyo utari umuntu afise discernement kuza gutabara umuntu Imana irikira babaza, kuko winjiye en conflit n'Imana. Hari abantu Imana ivuga ati bireke, ntushake kuvyinjiramo. Hari igihe nsengera abana banje, apana bo mu buryo bw'umubiri, abana mu buryo bw'imhemu, Imana ikambwira ivyo bireke, iyo sengesho rireke, kuko nubwo usenga sinza kukumva, ni jewe nabiteye. Hari icyo ndiko nakora muri uyu muntu.
I step out. Kubandanya kubera ibigumbagumba Mana arababaye aragize iki hari ugeze ku metone Imana ishobora juste no kuntezurira gatoya itashime kugutezurira sinzogutezurira kuko turabakozi bayo turayikorera injiramwo kandi kurya ubwiza bufise ama levels ubwiza bufise ingazi amaniva atandukanye niko n'umubabaro umeze. Hari abantu muri kino kibanza pardon muribaza ko maze kubabazwa ntimurababazwa muratanguye kandi umviriza tekare icyo je shaka kubwira ni courage. Ndabaza ikintu kimwe iyo umuvyeyi ageze kuvyara arababara sivyo hari umuganga muntu uvuga ati nukuri arababaye reka basi tumutezurire reka basi tumutere amakarma reka basi bihere il faut kababara kongera akababara kuko uyo mubabaro niwe uza gutuma avyara ibihe bishasha avyara umwana avyara ingabire y'ijuru hano sinzi ko mfise abantu bari kumva turavuga muri kino kibanza. Iyo bikiza mama barabizi iyo bikiza ibise biri espace biza kikaza inyuma ya 30 minutes kikaza inyuma y'isaha ntiyabaragera iyo hageze espacement iba ntoya ni hagati minota 2 n'umunota bibaye vyisi iminota 5 iyo biguma biza vyongerekana numva mene ya muri kino kibanza uko bikomeza kuza vyongerekana umenye ko igihe cyaho uvyara kiba cegereje hari abantu ko babazwa cyane ari kimenyetso cyuko ibihe vyabo vyo kuvyara vyageze ibihe vyabo byo guhabwa urundi rugezo rundi kubwizigwa n'Imana kibatsage hameni ya muri kino kiba uko vyiyo biteza kongerekana hageze aho kimwe gihamagara ikindi reka mira abantu bimuhemu ni sinye nziza y'ukuri hafi y'umuryango. Haleluya haleluya haleluya. Okay reka ndabavugishe ndabaganize gato kubijanye n'umumarayika w'ijoro vuga umumarayika w'ijoro irukanga mu vyakoze nka 24 umumarayika w'ijoro kubera iki ndamwita umumarayika w'Imana mu gihe cy'ijoro ni kubera ko hari abamarayika utazokwigera umenya utari mu bihe by'ijoro. Si umumarayika wo ku murango uyu ni umumarayika w'igihe cy'ibibazo. Sometimes hari igihe abantu batibaza why kubera iki dufise such confidence kubera iki turi abantu bizeye gutya rimwe na rimwe hari igihe tuvuga ibintu ukamengo uravyumva nta bwoba dufise ukamengo turisunige tutarisuna mugabo Imana ikaduha umviriza kumenya neza si kubera ikindi we met the angel in the night nuko tuba twahuye n'umumarayika w'ijoro uburyo bwo gushira amanga nta muntu numwe wonzanira muri buno buzima umviriza nuwo isi yose yavuye ko uyo muntu afise icyakeneye cyose kugira ngo ndamuhagurutse isi yose imugaruke ko sitwe mumarayika ava muri kino kibanza muzi impamvu ni vyo nahawe n'umumarayika mu gihe cy'ijoro. You can't support nushaka kuza mu bihe by'amafestivite igihe utazoburahura n'uyu mumarayika w'ijoro. Garuka inyuma gatoya kubijyana confidence. Haleluya. Somera jira gatoya aho nyene acte 27 vyakozwe n'umwa 27 murongo wa 22 haravuga ngo kandi none ndabaremesha nimuhumure kuko muri mwebwe hatazopfa numwe. Noneho ndabamenyesha sinne ndavuga itinere bari baciyemo aho bagerageje guca umuyaga baturuka imbere bakebereza ahandi basanga baciye mu kandi kazinga umuyaga basanga bari bagize urugendo rutamije cyane gose ariko Paulo arahaguruka arababwira ngo nashaka ndabaremesha muhumure kuko atamuntu numwe muri mwebwe azopfa. What a confidence. Abifise abikuye kuki
ikizogutuma uba umuntu afise ijambo ryanyu. Listen, mu bijanye n'ivy'inkino, rafa pose numvirije interview ya Cristiano Ronaldo ariko aravuga ngo iyo bakeneye umuntu atera penalty namanzi neza ko nije ashobora kuyitera nkayinjiza kubera ko muri jewe ndafise iyo confidence, iyo self confidence yuko ntashobora guhusha kandi naho nohusa ntibinyiganiza kwiniza gutera kuko iya mbere nayihushije iya kabiri naza kuyitera ndayiki nakorewe natunganirizwe kuba umuntu ateza gufata decision ikomeye igihe abandi bafise ubwoba. Impamvu si yindi mu vy'imhemu ni kubera umumalayika w'ijoro. Umumalayika w'ijoro n'umukompanyo wacu mu bihe by'ibibazo. Imisoso wame ubizi neza ariko nubwo kuvumengo uri wenyene ndabona ushaka kuba wenyene, Imana iri kumwe nawe mugabo apa Imana hariho imisi yose umumalayika Imana yama irungikira uwayo ari mu bihe by'ijoro. Uti ndafise umumalayika w'ijoro ku buzima bwanje, uti ndafise umumalayika w'ijoro ku buzima bwanje, bivuge cyane ndafise umumalayika w'ijoro ku buzima bwanje. Abahuye n'uwo mumalayika, abamenyanye n'uwo mumalayika bakumva ijwi wiwe barashobora guhaguruka mu bibazo mu isuri ry'imiyaga bakavuga ngo ndabaremesheje nta numwe muri twebwe azopfa, ndabaremesheje nta numwe muri twebwe azogirirwa na, ndabaremesheje nta numwe muri twebwe azogira ibibazo tubisanzwemo ariko ndabaremesheje nta numwe muri twebwe azokenyuka. Muribuka ibihe vya crise twabayemo 2015-2016, iyi podium yari kiri hariya narababwiye ngo nta kiriyo c'umwana wanje muri bino bihe vya crise nzocako, nta namaziko nzocako y'uwitwa umwana wa ni bandi bavyibuka. Nta misi yaheze hari wacaza kudushingira naye barateye grenade ikimugwa ku kuguru iranka guturika. Yaje ni bandi bamwibuka diva, ni bandi bamwibuka ibicocoro vya kera. Amen. Yaje acumbagira grenade barateye haguturika iranka guturika kubera iki? Ne nahagaze ndabaremesha ndavuga ntawo muri twebwe. Ivyo ndiko ndavuga si teori no, sivyo mu mentor yanyigishije, sivyo mu spirituel wanje yanyigishije, sivyo abigisha banyigishije. Ibi ni vyabihe ukura mu bihe vy'ijoro, ni vyabihe uganiramo n'umumalayika wawe akaguha gushira amanga yuko naho bose bogenda, bose bobivamwo, bose bogutererana, wewe n'Imana murakwiye, wewe n'Imana birahagije, wewe n'Imana n'umumalayika w'ijoro akubwira ati bakwirukanye mu kazi ntuzosonze. Abahuye n'umumalayika w'ijoro bakomeze bafungura gatatu ku munsi atakazi bafise. Abo bantu niba bari muri kino kibazo nuva ameni yaho. Abahuye n'umumalayika mu gihe cy'ijoro bakomeze kwideprasa kandi akazi kaheze. Abahuye n'umumalayika ntibigeze bonda. None kubera ko umuvyi watakaza ufise n'umumalayika w'ijoro, kubera ko umuba mwiza akazi karaheze n'umumalayika w'ijoro. Uyu mumalayika w'ijoro aduha umushahara w'abakozi bo ku murango. Isengesho ryanje no kuhura n'umumalayika wawe w'ijoro. Uyu ni wampa ihishurirwa. Oh my God. Uyu ni wampa uravyumva ico ushobora kubabwira mu gihe cyo turazi. Namatwe ndavuga igice coroshe mu gikorwa c'Imana no kubwira ubutumwa abantu. Ibi ndiko ndakora, that's the easiest part of the ministry. Igihande coroshe cyane mu bijanye n'ibango ry'umurimo no kubwira ubutumwa abantu. Ibi biroroshe mugabo iyo lendi nje nga muri biro mardi nkaza, mercredi nkaza, vendredi uravyuma nkaba muri veye n'ibindi bikorwa bindi, aho niho twumva ubukomezi n'uburemere bw'igikorwa. Ibi byo ngaha hari n'umwe areka arambira umutwaro muri mwebwe, hari n'umwe areka arambira akafise umusonga. Mugabo iyo nje ngaha kwakira abantu abaza bose baza afise imisonga kandi imisonga itandukanye.
hari igihe umuntu ambwira ikintu nkumva manyutse ibipande, nkumva nta nyishu mfise, mugabo kandi ategeza kuronka inyishu ivuye muri jewe. hari umubwira ati umviriza, genda ejo uzogaruke, genda uzogaruke inyuma y'iminsi ngahe, genda reka dusenge twinjiye mu masengesho uzogaruke uyu munsi. Sishaka kumubwira ngo nta nyishu mfise, mugabo mba nizera yuko nzoganiza umumarayika w'ijoro akambwira inyishu nzoha uwo muntu. I told you, hari igihe tuba hagati yo gufata ingingo ituma umuntu apfa canke akira. Hari igihe tuba ahantu bakubaza bamutera uyu muti canke bawureke, si docteur aza kudesida, ni wowe udesida, kuko ico baza gukora iyo operation bayikora, nibayikora uyu muntu arapfa. Niko nabwiwe, mugabo ndabibabwira gute ko iyo operation tabiza kuyikora. Nikihe kintu cyo kubemeza yuko ico mvuza ari kuraza? Nta kintu kigoye nko kubwira ikintu umuntu agira icemezo cyacu. Icemezo cyonyine ufise ari ukwizera n'ukwemezwa n'umumarayika w'ijoro yuko uri mu nzira yo. Haleluya, haleluya, haleluya. Aravuze ngo kandi none ndabaremeje nimuhumure, kuko muri mwebwe hatazopfa numwe atari ubwato. Hazopfa ubwato gusa, ariko mu basigaye nta numwe azopfa. Kuko muri iri joro ryari muri iri joro umumarayika w'Imana, umviriza, nduwayo kandi niyo nkorera, yahagaze iruhande yanje. Bashaka kubikora neza kuri tukora bikora. Yahagaze iruhande yanje. Listen to this. Arambare ati ntaco utinya. Uyu mumarayika si umumarayika w'abantu, ni umumarayika w'umuntu. Ushobora kuba uri mu bwato bw'abamama, mugabo uyu mumarayika azoza ku mama pana kuba mama. Ni umumarayika wo muri rudende, ni umumarayika ataza kubwigugu ry'abantu, ni umumarayika wo ku giti cy'umuntu. Ibaza bari mu bihe bimwe, mugabo yabwiye Paulo gusa, arambwira ati ukwiye guhagara imbere ya Kaisari, kuko Imana ikwemereye. Iki kirabyoshe, Imana ikwemereye nabo mugendana bose. Imana ikwemereye. Kuri kenze ramubwira ko Imana imwemerera, kuko benshi bazi ko Imana yamitwemerera, hari igihe Imana itatwemerera. Ariko hano doléance yawe, request yawe yemewe n'Imana. Niki gituma tugira no confidence, garuka mantuzi ya gatoya. Niki gituma tugira no confidence, tukamenya neza koko twarahuye n'umumarayika w'ijoro. Utaretse ikiganza cyawe cy'iburyo uvuge ngo mpure n'umumarayika wanje w'ijoro, cyangwa se mpure n'umumarayika wanje w'ijoro. Uti Imana, kuno kwezi ndakeneye umumarayika wanje. Numva amen message muri kiro, uti ndakeneye umumarayika wanje. Petero icyatumye adacibwa umutwe kwari kubera uyu no mumarayika iyaje kuri rendezvous iminsi yose Herode asigarana ibimaramare, iminsi yose wadi yaguteza imitego asigara ibimaramare. Iyo mumarayika aje, iminsi mikuru bari bateguye abayuda, iyo minsi mikuru irase sinzwe ari umuntu hari karanywa muri kiro kiba. Iyo uyu mumarayika yaje ahindura iminsi mikuru yabo busa, akaguha umunsi mukuru w'iwawe. Abavyize numve amen yabo. Herode yari ateguye, reka ndabasarishe gatoya, irukanga acte 12. Shabra diados. Umuntu w'imwema anyumvise reka aravuga mu ndimi. Hari ikintu kimwe ngo mbibe mu buzima bw'iwawe. Haleluya. Hari ikintu kimwe ngo mantere mu buzima bw'iwawe. Nyarukiriza gatoya, Rado Frikazov Kadesh. Acte chapitre 12. Maze nko muri ico gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe bo mw'isengero ngo abagirire nabi. Yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana. Maze abonye ko bihimbaye abayuda, it pleased
the Jewish people ariyongeza afata na Petero hari mu minsi y'imitsima itambiye amaze kumufata amushyira mu ibohero amuha abasoda 16 kumurinda ari bane agira ngo azamushikiriza abantu Pasika ishize nuko Petero arindigwa mu ibohero ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje next ku munsi Herode bwaca amubashikiriza ku munsi hari hateguwe umunsi mukuru wo gushikiriza Petero akamuca umutwe kugira ngo bibandanye kubahimba ku munsi wo kuvuga ijambo ry'urubanza ku munsi w'urubanza nyezina ku munsi bateguye kumusinyagurira ku munsi bateguye ibirori uwo munsi nyene utaraje kumviriza muri iryo joro Petero yarasinziye hirya gato muri iryo joro umumalayika wo ku murango uyu ni umumalayika w'ijoro shaka ntangariza umuntu ari muri kino kibanza uku kwezi urahura n'umumalayika wawe w'ijoro muri iryo joro si umumalayika wo ku murango ni umumalayika uyu malayika aza byose byaheze umunsi wo kudendura umunsi wo guca akagozi umunsi wo gushaka akaburungu niho umumalayika aza reka abantu imwe mu mbice ndiko ndavuga ni umumalayika aza tugeze hafi y'inkombe si umumalayika aza ukiri hagati mu ruzi aza uri hafi y'inkombe uyu mumalayika iyo arinze aza urakoze muhemu yera aguha ikimenyetso mu mutima yuko wegereje umuryango uko wegereje soti uyu mumalayika arinze aza ntazasigaye igihe uyu mumalayika aza hageze gusohoka aza hageze kubivamo aza hageze yuko ubinesha aza hageze gusohoka mu muryango ukamubona naho Imana itakubwiye ngo harageze gusohoka uzomenye neza ko haregereje gusohoka reka mwumve gatoya hagati y'ibihe bibiri hariho point kanaka hariho ahantu ivyo bihe bibiri bibisikanya kugira ngo dutangure igitondo turi mu gihe c'ijoro hari ijoro ritandukanye n'ijoro ryabanje kuhaba nkora niyamiziyo ndi mu bihe by'amakesha nkagenda nkaraba ryari ijoro ribisikanya n'igitondo aho hantu haba hirabura cyane ubundi haba hasanzwe habona ariko inyenyeri ziriko ziraka mugabo iyo igitondo kiza inyenyeri zirahagarika kwaka namwe wari kurabona ibicu ntusura kwibona zirazima hakaba akantu kumwijima mwinshi kubera ko nibihe by'ibisikanya uyu mumalayika atsa kuri aha hantu hajya nyine haba ibisikanya mwumvise uko ndavuga nicyo gituma aho umumalayika aza biba byiyongeranije cyane kuko meme n'ijoro ribanza kuba ijoro cyane the darker the night ijoro riguma riba iryirabura cyane aho hantu hari undi muco uba uriko uravamwo indani aha niho umumalayika aza umumalayika yaje gutabara abisirayeli yaje mu gihe abisirayeli bariko barajabuka ntibashobora kujabukira mu bihe bimwe soma neza ibira iwawe bageze kujabuka ijambo ry'Imana rirambwira ngo nuko wa mumalayika yari imbere aza inyuma yabo mu ruhande rw'abisirayeli hari umuco mbwa mu ruhande rw'abanyegiputa hari ijoro bajabuse batabibona iyo intercession aho hantu niho umumalayika azira nicyo gituma ufite iyo umuntu amaze guhura n'umumalayika ahantu hari ikintu kimwe amusigira ubu uzi neza listen ndashaka kukubwira nti iki kirakunda iki ntigikunda nubwo nakubwira ngo Imana yambwiye kubera ko uyu mumalayika turamaze guhura inshuro nyinshi n'ubunyene
no muri bino bihe twamatsiko turahura ndazi neza ibishobora gukunda n'ibidashobora gukunda kubera iki uyu mumarayika hari ishure atwigishirizamo riguha kumenya neza nibiki bibanda nibiki bitabanda. Ejo nakira umwana umwe mukobwa araza arambwira papa urabona Imana arangiriye neza ngo mangire mariage umusheri wanje aramumbwira muga kandi numva mutima ngo mubwire akwereka ifoto y'uwo muntu akimbwira aranyereka iyo foto ndambwira nti mariage nizoba arambwira ati sa iyi mariage nizoba kubera iki kubera ko uyu muhungu ntakeneye kugutwara akeneye guprofita ibi bihe murimo uso muhungu Imana yaguteguriye yari shoke kuri we arambwira ho yaye namara warasenze Imana ego nasenze ariko Imana avuganye nawe ngo yango mugabo numva ndamukunda si misi yose ari ukuba wumva umukunda bisigura ko ari vyo Imana ishigikiye ndambwira it can't work ava ngaho ababaye cyane namubwira ngo ndaguhe na sinye gatoya muramaze kuryamana inshuro zirenze 3 bonera hafi hasi nivyo canke sinye ngo ego ivyo nivyo yarakene kandi ubazokuyongera mugabe inyuma yaho ntazotwara wewe kuko afise abandi pembeni yiwawe agenda babaye haize imisi yagarutse ari kararira gwivyo wambwiye no kuri namufatanya abandi none urabandanya oya nawe nyene yabihevye yabivuyemo sizokwibagira ituru yinda mwene kama Imana ikugirira ubuntu ikuvura umutima. Hari abantu baprofita ibihe vya faiblesse yiwawe kuko bazi ko aho hantu uzokoresha discernement ikwiriye uri ahantu wenyene ubwa wumva nyene ko uri faible umuntu agaprofita aho hantu bituma wirinde gufata ingengi yayo yose mugihe wumva uri sous l'influence y'ikintu. Haize imisi aragaruka arambwira hari umuntu ashaka kukuzanira ati ariko naramugabishije. Wamugabishije iki? Namubwiye ati ego jewe nivyo numva twobandanye ariko igihe cyose nakoze ikintu kinyuranye cy'umuvyeyi yambwiye narahushije tikanavanye ibikomere no mubabaro. Arambye tuzogenda mugabo ijambo rya nyuma ni wazori confirm mugabo deja kibimbarira nene amaze kumva yuko it will work. Cyamwe uramuzana baza banzaniye ibiseke biryoje cyane umuhungu azafise ubwoba atarambye ngo yarambwiye sinzi ko tubana cyane utarabandanye ndabwe nto yamuzobandanye bakoze mariage imeze neza ibintu bimeze neza gushika n'uyu munsi ni couple nezererewe cyane gose. Vuga ngo umumarayika w'ijoro vuga ngo umumarayika w'ijoro agwa kumenya neza yuko iki kintu ndi i decision fashe irashika canke nishika. We learned a lot. Twize vyinshi muri bino bihe by'ijoro kandi vy'ukuri ni vyiza cyane. Ku munsi Herode bwaca amubashikiriza muri iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasoda babiri aboheshejwe iminyororo ibiri abateramyi bari ku rugi barinda inzu y'ibohero. Maze umumarayika w'umwami Imana amuhagarara iruhande umuco ubonesha mu nzu. Hinge gatoyi maze umumarayika w'umwami Imana amuhagarara actually sisi ko mubona ngene umumarayika position aguma yipositionamo ni ruhande. Mwayibonye aha ni Petero. Paul yaje kutubwira ngo umumarayika aza mu gihe cy'ijoro amuhagarara iruhande arama misosi amuhagarara iruhande yiwawe. Uyu mumarayika uteza guhura nawe ku kwezi kute sisi ko bisa abantu bari ko ndiko ndavuga ahagarara iruhande kandi imisi yose uyu marayika yamafise message yamafise icatubwira. Si umumarayika hoze si umumarayika just aza gusa kukwasista n'umumarayika iyo arinze ahagarara iruhande hari ijambo aza kuvuga hari ijambo aza kukubwira. Uyahagaze iruhande umuco ubonesha mu nzu bari barimo akoma Petero mu mbavu aramukangura ati vyuka n'ingoga. Iminyororo imuva ku maboko irakoroka just akivuga gusa iminyororo the chains fell off. Iminyororo ikorokera ku hasi. Next verse. Umumarayika aramubara ati kenyera. Ubwa mbere amubwiye vyuka. Ijambo rya kabiri kenyera. Hari abantu muri bino bihe vy'ijoro umumarayika agiye kubwira ngo kenyera.
hari ahantu tugomba tujane, hari urugendo tugomba dufatane. Sindiko abantu bari muri kino kibanza bakumva icyo ndiko navuga. Aramubwira kenyera, ambara inkweto zawe. Abigenza ati kandi umumarayika ati ikure kumutamana wawe. Ijambo rindi yamubwiye ngo unkurikire. Next verse. Arasohoka aramukurikira, yamara ntiyamenya ivyo umumarayika akoze ko ari ivy'ukuri, ariko agira ngo abonye ivyo yereswe mu nzozi. Next verse. Baciye ku bateramyi ba mbere no ku ba kabiri bashika ku irembo ryugarije urugi rw'icuma rica, wabonye bari ruhande y'urugi. Uyu marayika iyaje ikintu cyambere kibisa kuza mu mpemu yiwawe, I'm near the door, ndi hafi y'urugi rugiye kunsohokana muri bindimo. Nimba mvuze ko uku kwezi ari ukwezi Imana igiye kurungikira umumarayika w'ijoro, uvyumve neza ko mvuze ko uku kwezi kumarka ibihe bidasanzwe vyo gusohoka. Nimba ari indwara umazemo igihe, uyu marayika akubwira ngo hari urugi ruri imbere y'iwawe, turegereje urugi hafi yacu, hari ahantu tugiye gusohokera, turagiye kuva mu vyo twari begereje urugi rw'icuma riza mu gisagara rurabiyugururira. Nabwe uyu marayika yaje, umwana aravuka. Numva ameni meze neza muri cyo kibanza. Abavyeyi murabizi, iyo habaye iyo poche dezo yironfye kor kiyugurura habasigaye iki ku mwana za. Uku kwezi kw'icumi ni ukwezi poche dezo iri kiriromba, itariromba. Listen, uracari kure ntiharagira. Mugabo iyo ivyo bimenyetso bibonye, abafise experience, abafise uburambe, acamenya neza ikigiye gukwe. Nta muntu ashobora kubona poche dezo yiromfye ngo agume ari mu rubanza, agume ari muri anniversaire. Nta muntu ashobora kubona poche dezo yiromfye ngo agume mu gikorari. Ico kimenyetso kibonye ako kanya nyene uca wegereza kwa muganga, kuko nikikubwira yuko umwana agombaze. Yavuze umwana agombaze. Alleluia. Ubwo rubwira biyugururira ubwago, barenga irembo, umva bari hafi y'irembo, baca mu nzira imwe. Uwo mwanya umumarayika aca musiga hano, umumarayika amusiga hano. N'umumarayika w'ijoro, n'umumarayika aza mu bihe by'ijoro. Abatarwa n'uyu mumarayika niho baragira gusohoka. Abatarwa n'uyu mumarayika umviriza niho barakuramo isomo rikwiriye babwirizwa kugira mu buzima bwabo. Ndangirize kuri kino kintu. Narabwiye vendredi, imvo ya mbere Imana yemera ko ijoro riza ku buzima bwacu ni kugira ngo dushobore gukomera. Ngira umuntu heri wande yiwawe, Imana dukeneye dukomeye. Imana ishaka abana banyoga. Imana ikeneye abana idashobora kugira pari na Satani yuko bazoyigumako. Ico gihe cyararenganye. Imana ikeneye abana yizera mu bihe byose. Imana ikeneye abana bameze nka Yobu. Yobu yavuze ngo naho ntakubona, kenshi tukeneye kwizera twabonye, tukeneye kwizera twabonye imenyetso bitwereka ko Imana iri kumwe natwe. Hari igihe Imana itwima ibimenyetso by'uko iri kumwe natwe, mukabo ikadutungisha experience twagize mu bihe by'ijoro byahise, aho umumarayika yavugana. Umukozi w'Imana twigice mu gatondo yavuze ngo Imana ntikeneye kumirikira avuga umwanya wose. Ivuze rimwe, iryo jambo rimwe gusa Imana ivuze rirakwiye kugira ngo ushobore gushikama mu bihe byose bisigaye imbere yiwawe. Yavuze nawe nakubona, ndakurondera iburyo sindakubone, ndakurondera ibumoso sindakubone, inyuma sindakubone. Aravuga nzi yuko unyegereye. Arazi sibijanye ivy'amaso ariko aramakubona, parce que yahuye n'umumarayika w'ijoro mu bihe byinshi. Abana bakomeye bazokoreshwa bikomeye n'Imana. Imana ntibamenya ku murango, Imana ibamenya mu bihe by'ijoro. Cuma n'ibijoro rijeje ubuzima bw'iwawe si bibi gusa bikurindire, no nuko ari ikindi kintu ciza kindi
imana igomba kurepura aho hantu. That's it. Uyu marayika waje akubwira ngo turegereje gusohoka hano hantu. Ntuzikurikira. Somera Abaroma 4:20 ku gace ka se shaka kapati ahesha imana icubahiro. Ariko yiyumvira icyo Imana yamusezeraniye ntiyakekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera, ahesha Imana icubahiro. Twese turaza amakuru ya Aburahamu. Nikiki cyatumye Aburahamu isezerano ryiwe rishika? Avuga ngo yiyumvire icyo Imana yamusezeraniye. Ivyo mutari muco ndakuningene bavuga, havuga ngo he never wavered in believing God's promise. Iri jambo wavered ni jambo riva mu jambo twama waves. Ama waves ni mipfunda najya amavage. Hari abantu mu kwizera bafite amavage. Uyu munsi ari ngaha, ejo ari ngaha. Mugabo Aburahamu yivuze mu bihe by'ijoro byiwiwe ntiyigeze awaveringa, ntiyigeze anyiganyiga. Amajambo mabi na meza nta na kimwe yigeze amukora yagumye ahagaze. Sometimes turaronka amajambo ukumva woja kunyiganyiga, mugabo iyo wahuye n'umumarayika w'ijoro umviriza urashobora kuvuza induru aho uri mugabo position izoguma ari yayi. Ndazi neza yuko niyaza azosanga cizeye. Siko muri kumuranyumva. He never wavered in believing God's promise. Yiyumvira icyo Imana yamusezeraniye. No kekeranya ibindi bintu vyose no banibye no banasomye no banarabwiye mugabo icyo Imana yambwiye umviriza. Ndazi yuko processus Imana icamo rimwe na rimwe hani siga ubwenge bw'abantu, hari n'igihe bica mu nda y'urufi mugabo bikazoshika. Ivyo vyose listen, avuga ngo aremeshwa cyane. Mu Cyongereza avuga ngo in fact his faith grew stronger. Havuze ngo aremeshwa. Nta mukristo akomera ku murango, abakristo bakomera mu ijoro. Nta mukristo akomera mu gushitwa kw'amasezerano, abakristo bakomezwa mu bihe vy'ibibazo no mu bihe vy'ijoro. Siko muri kumuranyumva. Tuko turavuga from suffering to suffering. N'urugendo ukwizera kwiwe kurakomera. Ndakunda kino kintu ngo in this he brought glory to God. Ngo ahesha Imana icubahiro. Abantu Imana ikeneye ngiki cyo Imana ikura mu mabara twatwo turacamo ko tuyihesha icubahiro. Kuyeshura ngo Mana ngo ndagushima imbere y'abantu bawe. Kuyeshubahiro so guhagarara ngo mushinga intahe. Ego ako n'agapakti gato yakavyo. Guhesha icubahiro Imana no kutadohoka, no gukomeza gufata, no gukomeza kwizera. Siniko mareka mva mu cyo kibanze. Narigeze kubashingira ko intahe amajoro 3 nigeze kumara vida niwe abizi twabanje gihe amajoro 3 ndiko ndaribwa mu magufa ntashobora kuryama. Tiyumvira ikintu noba nakoze Imana irambwira iciye kuri marayika w'ijoro, reka mvuge gutyo, irambwira ngo umubabaro ufise n'uwundi muntu ari karababara mu bitaro. Urasi Imana gufata umubabaro w'umuntu ikawuterekako. Sinashobora kuryama kuko nihenze nkaryama wamengo ni babita gute intozi ziriko ziranja mu magufa, mpagaze bikagabanuka. Muri misa tuko ntashobora kugira naryama mpagaze nkashira umutwe ku kibambasi muka naho ushaka kujya mu mwanya munini. Nta sengesho na rimwe ntasenze. Umuvugani n'abantu bakiye muri kino kibanza. Hari ijoro tugeramo aho umumarayika w'ijoro aba hafi yawe n'intumwa ya Satani ikaba hafi yawe. Umwe agakoresha kw'iburyo undi agakoresha kw'ibubamfu. Ryari ryambere numvise mu buryo buri audible ijwi rya Satani rimbwira ngo nibyo usanga ukorera Imana irashobora kukwemera kubabazwa gutyo, wopfa muyidodombera cyangwa ukayituka kuko ntiyabaye umwizigigwa. Ndaryumva rero audible, ariko
irindi mu rundi ruhande ryambwira ngo uyu mubabaro ufise n'undi muntu nagushizeko. That's the hardest part of the ministry. Ako kanya ndabwira wa mumarayika w'ijoro mu buryo bwa Satani, ndamubwira nti naho nohopfa nguma nizeye. Iminsi 3 ndabwira Imana, sinzi ryari wateguye kiki cago kimvako, mugabo ko namenye igituma ndiko ndababazwa, niho namenye kino kintu, niho ngoma ndangirize. Imibabaro Imana yemera ko iza ku buzima bwacu n'umutaho ukomeye w'ijuru muri kazoza ka benshi mu runganwe rwawe. Ubuzima bwanyu ntibwubakwa nuko twambaye neza duhagaze imbere yanyu canke tuvuga neza turi imbere yanyu. Ubuzima bwanyu bwubakwa n'ubwizigirwa bwacu mu bihe by'imibabaro. Cyituma Imana ivuga ngo bitumwungera intama zigira ikizisanzaye. Hari ikintu conshikira bivana uko ngene nitwaye, ukwizera kwawe kugahungabana, ubishaka utabishaka. Ariko Imana ishimwe, abikono ba 2:4 dusugerezwa impande zose. Bwira umuntu rero ndi ngo dusugerezwa impande zose. Muwagiye gusugerezwa nawe arimwo, nta numwe Imana ifise ku mugambi ukomeye uyu muntu adaca hano hanasugerezwa. Dusugerezwa, umviriza, that's the fact. Ibi ni ibintu bihari. Dusugerezwa impande zose. Utarasugerezwa impande zose, uze wame ubizi neza yuko hari utazokwigera ubwera, hari utazokwigera ushika, hari amaza Imana utazokwizera ngo iguhe. Usoye kubwira urazi, ijambo riza rihindura ubuzima bwawe. Si jambo gusa rivuzwe, ni jambo indani muri ryo ritekeyemo. Ivyo twakuye mu bihe by'imibabaro, ivyo twize mu bihe by'umubabaro. Siniko mureka mva muri kino kibanza. Ikintu nzobabwira kubera ko gusa hari umuntu yakivuze nkaza nkakibabwira, ico kirashobora gusa kuzodiga amatwi iwabo ugatwenga, mugabo rikizomara n'umwanya. Mugabo ijambo rihishuwe, ijambo ryatunganijwe, ijambo ryaciye mu muriro kugira ngo ushobore kugushikira, iyo uribwiye umuntu arigira fondation ubuzima bwiwe, yubakira ku buzima bwiwe. Numva ameni mezenza muri kibanza. Dusugerezwa impande zose, ariko nidushika mu mbombane. Wame ubize yuko mu mwanya uzobugiye gushika mu mbombane, hari mu marayika w'ijoro azoza agusange aho hantu. Hari ahantu udashobora gushika, nari mvuze ngo hari ahantu udashobora gushika, hari ahantu udashobora gushika, hari ahantu udashobora gushika. Ugiye gushika hasi azogusama, hari ahantu udashobora gushika, hari ahantu ugiye gushika azoca seruka, hari ahantu atazokwemera gushika. Dusugerezwa impande zose, ariko nidushika mu mbombane turazazanigwa, ariko nituranduka umutima. Hari ahantu tugiye kuranduka umutima, ariko marayika w'ijoro yamamisi osaza kugira ngo nituranduka umutima. Amen. Meseza muri kino kibanza uyu munsi nimba duhagaze nuko Imana yaje ko turanduka umutima, ikoresheje marayika w'igihe cy'ijoro. Turahamwa. Somera kajya kantu. Turahamwa, 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 ariko ntitugereke, ariko ntitugereke, ariko ntitugereke. Mpera tusha umuntu hari wandi wawe mubwire ngo ntiduhebwa. Umarayika w'ijoro ntashobora kubyemera. Nivyo turababara, mugabo haratemera ko tugera, ntitugera aho duhebwa. Dukubitwa hasi, dukubitwa hasi, ariko ntitugereke. Mucongereza avuga ngo, garuka inyuma gatoya, we get knocked down but we are not destroyed. Mu Kirundi bavuze ngo ntitugwaho, mucongereza avuga ngo ntidusambuka. Baradusambura mbwa ntidusambuka.
bwira umuntu wawe uti sinzosambuka. I can't be destroyed. Ntibikunda. Hallelujah. Kubera iki? Kubera uburyo Imana yaduteguye. Ngo umuntu aza kubaza ngo wari ubizi gute? Wabimenye gute? Ntabyo ushaka gusigura ngo byumve. Mugabo ibihe byanje by'ijoro. Dawidi avuga gute? Mu ijoro. Mu gihe cy'ijoro uzombarira. Hari utabazi utaza ku murango. Hari utabazi buza mu gihe cyawe cy'ijoro. Just ugeze ku nkombe. Ugeze ku nkombe. Oh God. Kubona ukurikira. Okay, reka ndasangiza tugaruka inyuma gato. Genda abantu makota abiri. Sufferings get us ready to be able to any time raba kino kintu to sacrifice what we are for what we could become. Ibihe vy'imibabaro bidutegura kuba abantu umwanya wose at any time any moment dushobora gutanga ikimazi cico turi kubwico tuzoba. Hari icuri hari n'ico uzoba. Ibanyumvise hari icuri hari n'ico uzoba. Ntimuranyumva hari ico turi uyu munsi. Mugabo hamwe vyogarukira kuco ndi uyu munsi nagomba ndababwire ko bituba biryoshe cyane. Filme y'ubuzima bwanje ntiyoba iryoshe. Filme y'ubuzima bwanje iryoshe kuco nzoba kuko ico ndi uyu munsi kiriko kintegurira kuco nzo. Sinzi ko abantu fise muri kiro kibazo bari kurumva ico ndiko ndavuga. Icuri uyu mwanya ntigisubira kugeranywa n'ico uzoba. Ico uzoba gikomeye cyane kuruta ico uri uyu munsi. Ico gituma ibibazo ibihe vy'ijoro bidutegura gusakifya ico turi uyu munsi. Amemira tuzakugira uyu munsi kubwico tuzocika ejo kuko ejo ni wakomeye cyane kuruta uyu munsi. Ivyo ndi mu uyu munsi bintegura kuzoba ndiko nda supervisinga ndiko nda oversharinga amashengero arenga 5,000 mwisi. Ico ndi uyu munsi kiriko kintegura ukungene nzoba ndiko ndakora turi muri katedrali. Ico ndi uyu munsi kiriko kintegura ukungene nzokumanaginga ejo uri umuntu afata ingingo zidasanzwe mwisi. Ico ndi uyu munsi kintegura ukungene ejo nzoba ndi mu mantoro w'aba chef d'etat. Ngabasereshe gatoya. Ikintu cyanyuma Imana izorangiza mu rugendo rwanje nayo hano mwinose no kumusoma nzoranseje muri Conseil des Ministres yo mu Burundi. Rindira gatoya nkababwira dora part y'Imana ico Imana igomba hejuru ya kino gihugu. That's it. Barashobora gutora amategeko, barashobora kwiga bagakora ivyo bakora, ariko hari igihe kimwe ijwi ry'Imana izo bari fise kibanza gikomeye muri governance ya kino gihugu. Abandi ko ndavuga sindi ko bari ko barumva ico ndiko ndavuga. Abandi ko ndavuga sindi ko bari ko barumva ico ndiko ndavuga. Ico ndi uyu munsi kiriko kintegura ukungene ejo iki gicaniro kizoba ari gicaniro gihetse ibindi bicaniro bindi. Ntabwo uri kurumva ico ndiko ndavuga muri kino kibanza. Ico ndi uyu munsi kintegurira ukungene ejo nzoba ndiko nda managing ibigatanya bikomeye mu masfere yose y'ubuzima bw'igihugu. Nimba wibaza yuko I'm just a pastor, I'm pastoring. No, sicho. Ivyo ni vyo uyu munsi. Ngabyo turiko turaje. Naho tuzoba dutwaye ijwi ry'Imana mu mahanga. Naho tuzokwensera ijwi ry'Imana muri constitution y'ibihugu. Cyo gitumye dukubita apana satani. Imana yidukubita impande zose nuko tuzi cyariko aradukoramo. We are ready to sacrifice what we are today
for what we could become tomorrow. Uwitwa friend rich ndangirize hano nawe yavuze ngo every step forward, intambuko yose y'ukuja imbere, is made at the cost of mental and physical pain to someone. Intambuko yose yo gutera intambo yo kuja imbere ikogwa n'ikiguzi uriha utanga mu buryo bw'ivyimviro, mu buryo bw'umubiri, biciye mu mubabaro Imana yemfrija ubuzima bwawe. Ushobora gutera intambwe kuja imbere without pain. Ushobora kwizegwa n'Imana without pain. Nta namwe Imana ishobora kukwizigira itabanje kukubabaza. Mugabo kubera iki Imana itubabaza? Itubabaza kuko ibirikira duteza ikibazo isanganye. Nimwavyumvise? Ikibazo ufise Imana yeme apana cyo Satani yaguteje. Ivyi Imana yaguteje bihuye n'ivyifise. Ashaka Imana inteje kinje bana Imana ndakuzi turamaze kumenyana, sindakuzi wese kuko sizokugenda kumenya wese. Mugabo bikenzi biranyemeza neza yuko iki kintu nteje nico usanganye ni kibazo ufise. Ikibazo c'uruvyaro Hana yari afise. Mwibuke ko Hana yabitejwe n'Uhoraho. Bivuga ngo Uhoraho yari yaramugayinda. Igihe cyose yasavye umwana kugira ngo yihore Penina, Imana higeze imwumva. Kuko Hana ikibazo yari akigifata nkaho ari kibazo ciwiwe. Umunsi watawe iki kibazo ufise arico kibazo c'Imana, uzoba uri mu nzira nziza iyo igutuma ico kibazo gisohokamo. Ukibona ko ikibazo gifise kubera abantu, Mana ntungisha kugira ngo abantu nkwenze babone ko wangiriye neza ufitane ikibazo n'abantu. Mugabo umunsi wahindukije uburyo bwabwo kwiyumvira, ukameza ko ikibazo ufise ugifitaniye n'Imana. Ntugifise kubera abantu ivyo bavuga, ivyo babona, ivyo bagenda bariko barakora. No, ikibazo ufise ugifise kubera Imana aricyo kibazo ifise. Kuko inyishu yawe, inyishu Imana izogwa, inyishu izoza kureponda ku kibazo Imana isanga. Sinzi kamufise muri kino kibazo barakumusho ko navuga. Umunsi ahindura isengesho ngo umwana uzomugwa kubere umuherezi. Imana ari ifise kibazo cy'umuherezi kuko uruvyaro rwa Eli rwaruvyaro rwarananiwe, rwaruvyaro tashobora gucika abaherezi. Ariko Hana abwira Imana ngo umwana kubere umuherezi. Imana ati wamenye wize watahuye ikibazo nari mfise mfitaniye nawe ni icumwana kuko nkene uzoba umuherezi. Igihe cyo somenya ko ikibazo ufise arizo kibazo Imana isanganywe, ukayisaba Imana kugira ngo ikwishure, kugira ngo bicike inyishu ikibazo ifise. Nagomba kubira kitazoteba kukwishura ico gihe nyene izotsi kwishura kuko nitsikene ko dutahura, nitsikene ko tumenya ibibazo vyacu tubisangiye nayo. Maguru ku maguru yanyu amarushwa yacu ya none yonganije kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira, ateza kwiyongeranya kugira ibise vyongeranye mu vyageze kavyara. Niko nivyo ducamwo duhura navyo bigenda vyongerekana kugira ngo bidushikirize ubwiza buremereye. The greater glory we are about to experience, bwiza bukomeye buremereye twitegurira kuzobamo, buri determine n'amajoro Imana yemera ko munamisa amaso yawe.